yaranyemereye. Wavuga gute? Reka iyo yuguruye ibikwemereye. Ndababwira ati Yesu yavuze ati mugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Yaranyemereye nimunyarutse. Yo bandugu numvise mu ndege, yo baba we cyane bukingere nagenda n'igipira ca mama, cyane bukahanze bantumiye mu bazungu. Yo musi ni cheke uyo musi ndege igenda saa moya mu gatondo naryamye nasinziriye. Nukuri nawe ingekwa niwe yaungesinziriye kwe. Naryamye beba we nararyama saa munani ati nani wacha bibi yangu atirara. Ndakwambia haleluya haleluya. Utarafa niwihebure. Sinabonye bukeye caja mu ndege shise kuri aeroporo arukambere canurira indege. Urabona ko hari amasikare kugira uyishikemwo. Ndaraduga buhoro buhoro. Abari nyuma ati nyaruka ati niwacha jamara kwanza. Haleluya haleluya. Turashimira Imana yuko ni Yesu wenyine arufise. Ingekwa ni banadamu singepanda ndege, ariko ndabishimiye Yesu. Nimuvuga ati amena. Chache tugashitse mu ndege, uratangura tutu uraduga cyane ubwoba. Rugeze hejuru ndavuga ati baba we nigwakoroka aha nuko bivu rushise hejuru. Ubwo wabuca burahera ati mafu nigwakoroka. Ukukiriyo bazovuga ati yafiriye mu ndege nako karamaze. Haleluya. Nyeganyeza mugezi ubwira tutarafa niwihebure. Utarafa niwihebure. Niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Uwakuvumye si afise urufunguzo. Ukuroga si afise urufunguzo. Ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Nimuvuga ati amena. Cashika mu gihugu cyo hanze cy'Abarabu, Abahindi, Abazungu, birabura banyiteguriye. Barondera imodoka yatoranijwe batazi ingene ndikigenda. Yewe baba we yabari bandondera n'ibi protokoli vy'ibibogare. Ndavuga ati abo ni bande? Ati ngo aba n'abantu bazogucunga. Imodoka yatoranije nziza Landrofa ibazi vusikinyenda n'igipira cya mama, imbeba zinjyana hamwe. None ngeze muri Landrofa caninjiramo, bashikana muri hoteli ya VIP. Coge mama perezida yaravuyeyo ni jenari nkurikiye. Kibaba we bashikana muri hoteli ya VIP, ugumba rumeze ukunyine. Haze ibiyo sanga ari ibitanda bibiri. Ivyo bitanda ndabiraba ndabibaza ati aho nababuriye mwari he? Ni Yesu afise urufunguzo. Iyo yuguruye nawugara. Ni muntu wengi mu isi yose ni jye najyanye ku bitanda bibiri jenyene. Ndari yaranja
vyose nkati ndabarara eko mwebo. Haleluya, 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 haleluya. Ngirira mugenzi mwe tutarafa niwihebure. Birashoboka niba afise urufunguzo. Nakijamako, kimwe kijamako. Mukuja koga. Hapana yadushe yo hejuru. Ngo yaguca ngo hapana ya sabuni ngo nakantu k'akapisine dukwiranye kandi sabuni n'utuntu basukako tumeze nk'amashurwe. Ndabaza ati none utu tuntu n'amashurwe cyane ngoya ngo utu n'utuntu dukura ubuhoma. Aca ashira dukeyi agashira ngaho. Mbonye agiye ndagafata kose ati shaninjira amatubuhoma mwese bwo mukinama vayo. Ndidumukizamo navamo ariya kandi kamazi meza kubitamo yo chandavamo ati ni jewe cyangwa si jewe yawe ngacanja kukiyo ngacaniraba Imana ni nziza we. Ngaca nambara agasomera ati harageze. Acanja kwigisha iyo usohose yuguruye Imana gusiga yandi mavuta. Ndigisha musi wa mbere, musi wa kabiri, wa gatatu ndarangiza. Shengero ryose n'abazungu bakoma induru ntidushaka kwataha. Ntidushaka tumwongere iyinga bangaburira ivyo kurya imeze kavangana hari narabizonya nkazibaza tayo nababuriye mwari he nibirarane vy'inzara narifise ngabaza ati yiniki ngo ni nyama yiyi shise urunuruki ngo ni nyama y'idendo nanje kuvamvuka sinare bwage dendo ungana gutya noneho bakamfatira isahani ndarushitseko nanje nararushaka ariko kubera nabona ko ari runini ngo kuzura isahani ngabate bava bibaza ko ndicaburo ngaca nihagararako ndarushitseko kandi ndarushaka daruraba chandarurengana ngenda mu mafi protokole yaranjejwe ati apana acanya kikirushe acararuyorashirako mu mutima tuko n'urufunguzo nigoroyo tunarushaka yo haleluya yo yuguruye naugara muri ku kwezi kw'indwi agiye kugurura w'izina Yesu niwera ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi wugurura. Digisha baca baza kumbaza muri hoteli ati turakwingiza iyi tukongere iyinga nabo ufise ikibazo muhira carasiyo tubwire madame tumurungikire ariko wigisha cadi hagarara ko nk'umuntu ndabishaka ati ni murindire ndabe gahunda ariko mu mutima ati ahubwo bugira ukwezi ingani ndoyi iyo yuguruye nimuvuga ati amina turashimiye Imana Yesu wenyine afise urufunguzo rwacu iyo aba barufise babarugaye kera none ni Yesu arufise humura abaruzi
bazokugera, abaguhiga ntaco bazokugera, abakugirira ishari ntaco bazokugera. Sibo bafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe, nabwo nanuzoyirya. Ni Yesu afise urufunguzo. Niba afise urufunguzo nimuvuga ati amina. Digish Chadaza ndururuka, babandi bari banyimye umugeni babona ndururutse, ati chaka inyendaruca, titwari twakigaye ngo ndanuka izoshika, none utarafa niwihebure. Ndikinyendaro navuse atabavyeyi ntadushure, ngenda kumana, none fise inzu yanje mu Carama, ivyumba 3 na saro, hari utuntu twera hasi no hejuru. Ubu nja mwese yo munzu bunyamunzu, nakorotire n'amazi, fise imbwa yitwa Herode. Haleluya. Mbwirira mugenzi umwe ati ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Niwihebure, ni Yesu afise urufunguzo rw'izina ryawe. Haguruka, kuvuga menshi siko kuyamara. Haguruka, haguruka. Niba afise urufunguzo rw'abana bawe ingene bazoba muri iki gisagara.